Turi ku munsi wa kane igerekezo rya 28/0 umwaka wa 2021 ikaze inshuti namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance muri ano makuru twabateguriye agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Ishirahamwe Olicom rirababazwa nuko atakirakorwa hahoze isoko nkuru ya Bujumbura inyuma y'imyaka 8 hiye. Muri ano makuru muraza gukurikira Gabriel Rufiri arongoye iryo shirahamwe. Burundi Airlines ni ishirahamwe rishasha rizova mu mugambi wo gufatanya amashirahamwe abiri Air Burundi na Sobujeya. Murabikurikira muri ano makuru mu kiganiro karahara mu ruganda ntibacura. Abasirikare batanu bo muri AMISOM bahitanywe kuri uno wa kane n'umutego wa El Shabab, muri bo harimwo umusirikare w'umurundi. Ikaze mwidonido y'ano makuru. Ano makuru tuyahere kuri no nkuriciye ku masonga. Muri Somalia abasirikare batanu bo mu rwego AMISOM bishwe mu gitondo cy'uyu wa kane nk'uko makuru ava muri leta y'ico gihugu abimenyesha. Muri bo hakaba harimwo umusirikare w'umurundi bahitanywe n'ikibombe cakurikiwe n'umutego w'intagondwa za El Shabab. Uwo mugwi ukaba waciye wemanga ico gitero wo ukavuga ko hishwe abasirikare 15. Ivyo bikaba vyabereye hafi y'igisagara Balad ku birometero 30 vy'umugwa mukuru Mogadisho. Mu gisata c'ubutunzi naho umugambi wo gufatanya amashirahamwe abiri Air Burundi n'ishirahamwe Sobujeya rijejwe ibikorwa vy'ubuhinga ku kibuga c'indege ca Bujumbura suwuyu munsi kuva umwaka wa 2017 vyaravugwa nk'ibihuha, ariko ata vyinshi bivugwa ku bijanye n'ingene uwo mugambi uzoshigwa mu ngiro. Ntibikiribanga ariko integuro y'itegeko yerutse kwigwa n'inama shikiranganje yo kwa 2024 Kigarama umwaka wa 2020. Ugufatanya amashirahamwe hazova mwishirahamwe rishasha ryitwa Burundi Airlines rizoba rijejwe gufatanya ivyahora bikorwa nayo mashirahamwe abiri. Mu runani rw'imenyesha makuru Radio Inzamba agateka kawe RPA na televiziyo Renaissance mu kiganiro karara mu ruganda ntibacura barabitwiganirira Riverien Bazikamwe. Ukuvyura ishirahamwe rya leta Air Burundi niyo yoba ariyo nsiguro yo gufatanya ayo mashirahamwe abiri Air Burundi na Sobujeya, ariko bikaba bitakigwa kumwe na cane abakozi b'ishirahamwe Sobujeya bavyiyamiriza. Ku bwabo bakozi ayo mashirahamwe abiri ntanganya ubushobozi mu vy'ubutunzi, mu gihe ishirahamwe Air Burundi ryo ryari ryarahagaritse ibikorwa vyayo kuva mu mwaka wa 2009 kubera ubukene bw'uburyo, na ishirahamwe Sobujeya rikaba ridafise ico kibazo c'uburyo. Abakozi b'ishirahamwe Sobujeya bakaba batayengeshanije kwerekana akababaro kabo kuri uyo mugambi wo gushaka ko ishirahamwe Air Burundi ryahomvye rivyugwa n'uburyo bw'ishirahamwe Sobujeya. Aba bakozi ba Sobujeya barafatira kuri bimwe mu kwerekana amakenga bafise kuri uko gushira hamwe ayo mashirahamwe abiri, kubona batigeze babagisha inama kuva uyo mugambi ukivugwa n'imbere y'umwaka wa 2017 yishigwaho ry'umugwi wiga ico kibazo, ariko ishirahamwe Sobujeya risa nirikumiriwe mu gihe uwo mugwi warugizwe n'abategetsi bane bishira hamwe Air Burundi n'umuyobozi mukuru wa Sobujeya gusa. Inama shikiranganje yo kwa 2024 Kigarama mu mwaka wa 2020 ikaba yaciye yemeza integuro y'iryo tegeko. Umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba yaramenyesheje ko ugufatanya ayo mashira hamwe abiri bigiye kuvyara irindi shira hamwe Burundi Airlines, ifatiye ku cegeranyo c'umugwi washizweho ngo wige ukuja hamwe kwa ayo mashira hamwe abiri. Inama shikiranganje yaremeje iryo shira hamwe rishasha rizoba rigizwe n'umutahe wa leta ungana n'ibice 92%, ibice 4% vy'ishirahamwe Sokabu hamwe n'ibindi bice 4% vy'ishirahamwe Sabena. Ariko kandi ico cegeranyo nticigeze kinyura abakozi b'ishirahamwe Sobujeya kuko babona ko iryo shigwa hamwe rizotuma ishirahamwe ryabo rihomba, eka na bamwe mu bakozi bagahava batakaza akazi. Mwishirahamwe Olicom rijejwe kurwanya igiture n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta bavuga ko bidatahuritse gufatanya amashirahamwe abiri, rimwe muri yo ryahomvye irindi rigihagaze. Ko bwa Gabriel Rufiri arongoye Olicom ukwiyunga kwayo mashirahamwe kurimo vyinshi vyihishijemwo. Aratanga uburorero bw'ayandi mashirahamwe yagiye arashigwa mu minwe y'abikorera utwabo atigeze atanga umwimbo uboneka. Tubona yuko mwakino gihugu cacu c'u Burundi hari ingorane ijanye na nico no kwita yerekwa mu bintu bijanye no gutunganya ivy'igihugu, aho usanga umuntu yahawe itegeko ryo kuja umusuku w'abanyagihugu agaca afata ibintu vy'igihugu abigira ivyiwe. Nico kibazo twebwe tubona n'ibiri bintu vya Sobujeya na Air Burundi ntibishobora kumvikana na gato ingene ishirahamwe ryahomvye Air Burundi murazi ko rikora nka
agence de voyage no kuvuga ya mazu agurisha amatike y'indege z'abandi n'ishirahamwe risanzwe rikomeye ubugiye no kuvuga yuko bagiye gufata umuzigo wari wikorewe umuzigo w'abakozi umuzigo w'amasharge yandi no kuvuga ibindi byose bikoreshwa bikaca bija kuri Sobuje nkaba ari ico mfata mu minwe rero iyo mwiyo mugambi bavuze bavuga bati okay twebwe muri leta turemeye gushiramwo amamiliyaridi amajana kugira ngo iyo shirahamwe rishasha rironka indege hanyuma bigaca biboneka igene mugabo biravye bafashe gusa bagomvye yuko abakozi ba Air Burundi n'ivya Air Burundi bica bija muri Sobujeya kugira ngo Sobujeya bari ifata en charge ivyo rero nta kindi kintu na kimwe birondera atari gutembagaza Sobujeya twebwe rero mwishirahamwe urikome nta kindi kintu na kimwe tubonamwe ibi bintu mu vy'ukuri atari kurondera gutembagaza Sobujeya ikibabaje gusumba vyose biraboneka neza ko hari abantu bari muri leta bari mufisemwe inyungu bari muri byo ibi tukabivuga tudafatiye mwashaka kuri iri shirahamwe rishasha riri kurirashingwa ryitwa Burundi Airlines ahubwo dufatiye cyane cyane ku vyabaye duhere ku vyashitse muri iyi programme bagize ya Charwa Zero aho bashatse gushira hamwe amamodoka yose ya leta kugira ngo babihereze abikorera utwabo mwibuke yuko leta yakoresha amamiliyaridi 12 ku mwaka mugabo batanguye uwo mugambi utaramara n'umwaka leta yaciye ija ku mamiliyaridi 32 arenga mwibuke kandi abari bafise mu minwe ryashirahamwe rya ritunganya ivy'ikibuga ca Bujumbura bagaca bazana umunyafrika y'epfo n'abandi begereye umugambwe nta rumwe atabizi bose barabizi sibinyegejwe mu nyuma bakasaba yuko abo bantu bategeza kuzana imiliyaridi 10 z'ama action umwaka waraheze n'uwundi urasubira begeranya ivyo bita amadividande inyungu ariko bo bataronka leta itaronka ifaranga na rimwe twovuga n'ibindi muje mukuri za Kotebu n'ayandi uwo arongoye Olukam aranegura kandi ukungene inyuma y'imyaka 8 isoko nkuru ya Bujumbura ihiga tokombera atakirakorwa Gabriel Rufyiri aributsa ko mu vyigwa vyakozwe ibice 20% vy'amafaranga yinjira mu kigega ca leta yava muri iyo soko nkuru ya Bujumbura mwibuka ubutunzi bwaguye mwahantu haho isoko ya Bujumbura aho ibice birenga 20% by'umwimbu wose w'igihugu wava mw'irya soko abahinga baravyerekanye muri ibuka umuhinga mu by'ubutunzi yitwa Donatien Bihute abishikiriza ko cari kigace igihugu ukubona rero ikigace igihugu cinjiza ibice 20% w'umwimbu wose igihugu kironka RPIB ata kintu na kimwe cyakozwe kugera imyaka 8 irarangiye murabona ko ari ingorane hambaye cyane ishirahamwe rikomene ryahengeshanije uko umwaka uheze kugira ico gishikirije gitanga impanuro mwibuke bagiye gusubiramwo isoko ngo bayiha bigenga wasanze bayihaye bafashe ishirahamwe ryitwa ngo ni ry'abanyamahanga mugabo tugiye kugira amatohoza mwibuke twasanze ari ry'umuambasadere yaserukira Burundi mu Bushinwa ahantu hitwa ko hari leta ihembwa n'abanyagihugu mbara mu banyagihugu bagira ibintu byose kuneza abanyagihugu mugabo ntihagire ikintu kimwe bashobora gukora murumva ko ivyo ari ikibazo gihambaye ikibabaje gusumba ivyo byose rero nikijanye n'amagara y'abantu muribuka ahantu hahoze isoko ko hari ibibazo bijanye n'ibintu kwita imicafu yavuye muri ibi bya mwibi bintu byahiriye mu isoko ya Bujumbura amabateri muravyibuka amabateri amapire aje mu maradiyo n'ibindi bintu no kwita toxique ibintu vyica ivyo bintu byahiriye mu isoko ya Bujumbura nukuvuga yuko ivyahiriye mu isoko ya Bujumbura bimaze imyaka 8 biriko birica ubuzima bw'abanyagihugu nuno munsi abantu bari mu gisagara ca Bujumbura uwo bapima ubuganga buravyerekana neza ko ibintu nk'ivyo bitera ingwara mugabo leta nabo ngo yigeze ikora Gabriel Rufyiri arongoye ishamwe Olukam yaganiriye na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
amakuru twabateguriye arabandanya inyuma ya kano kamo kumuhari inamahoro. Kuva kera indero iva ku ziko. Bavyeyi, urugamba rwo kurwanya ikiza ca coronavirus ruzokomezwa no guhimiriza abo mubana mu nzu yanyu. Nimwigisha abana banyu kubahiriza ingingo zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu, mubanjije kubereka akarorero keza mu gukurikiza mwebwe nyene amabwirizo nko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka, kutegerana n'abandi no kwambara neza agatambara gafuka umunwa n'izuru. Ako nakamo kumuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Mu gusozera no makuru naho muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo inama nshinga amateka yarayikomboye leta kuri uwa gatatu igenekezo rya 2027 kubashinga amateka amajana 377 bari bitavye amajana 367 nibo batoye ko leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere Sylvestre Ilunkamba asanzwe ari mubegereye wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila yobogozwa. Leta ya Ilunga bayagirije ko ataco ishoboye. Inkuru na Thierry Bigirindavyi. Inyuma y'amezi hafi abiri hari kutumvikana hagati y'abashikiye umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi n'uwo yasubiriye Joseph Kabila, leta yari yagiyeho kumwumvikana wabo bagabo babiri yarayikombowe n'inama nshinga amateka. Ku bashinga amateka amajana 5 bagize inama nshinga amateka y'ico gihugu, amajana 377 nibo bari bitavye ico gikorwa co kwemeza canke guhakana ikomborwa n'umushikiranganje wa mbere Sylvestre Ilunkamba asanzwe ari mu runani rw'imigambi yegamiye Joseph Kabila. Abashinga amateka amajana 367 nibo batoye ko leta yobogozwa. Urunani FCC rw'imigambwe ishikiye Joseph Kabila rwari rwasavye ko abashinga amateka bago batokwitaba iyo nama, ariko kubera benshi mu bashinga amateka bahora muri urwo runani baruvuye inyuma kuvaho umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi abasabiye kumushigikira mu runani rushasha yise Union Sacrée. Abashinga amateka bategerezwa kuba bitavye kugira inama nshinga amateka isase nticabujije ko bakwira. Kuvyo yagizwe n'abashinga amateka Ilunkamba naho atari yaje kwisigura, yari yanditse ikete ryo kwiregura aho yamenyesheje ko ivyo bamwagiriza bitagira ishingiro kuko umukuru w'igihugu Tshisekedi ariwe yagirishije inama shikiranganje nyinshi batoca mutako wenyene amakosa y'ivyo leta itashoboye kugerako. Nkuko ibwizo shingiro ry'ico gihugu ribitegekanya, uwahora ari umushikiranganje wa mbere Sylvestre Ilunkamba ategerezwa kuba yatanze imihoho inyuma y'amasaha atarenga 28 akuwe ko amaboko n'inama nshinga amateka. Ko bibutsa ko mu ntango z'ukwezi kwa Kigara mu mwaka uheze uwahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka Janine Mbamunda nawe nyine yari mu begereye Joseph Kabila yari yakombowe n'inama nshinga amateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu Tshisekedi. Umukuru w'igihugu yahavuye anagena Modeste Bahati Lukwebo kugira yegeranye abashinga amateka baje inyuma y'urunani rushasha maze hashobore gushingwa leta nshasha. Arakoze na Thierry Bigirindavyi. Hani naho makuru twabateguriye agarukiye. Tubibutse ko mushobora kuyasanga ku mihora yacu kuri Facebook na YouTube hamwe no ku rubuga ngurukana bumenyi telerenaissance.org. Ndashimiye bagenzanje bamfashije kuyatororokanya namwe mwese mwayakurikiye naho butaha.